amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko u Rwanda na Congo muri iyi minsi umubano utameze neza. Ni nyuma y'uko muri Congo hari imirwano imaze ibyumweru birenga 3 ishamiranije ingabo z'iki gihugu ndetse n'inyeshyamba za M23. Umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Kuri yabwiye ijwi rya Amerika ko u Rwanda rushyigikiye amahoro arambye mu karere, ariko ko rutazemera guhungabanya umudendezo w'abaturage barwo. Ibi yabivuze nyuma yaho kuwa 23 Gicurasi uyu mwaka ingabo bivuga ko ari za RDC zivugwaho gufatanya na FDLR zirashe ibisasu mu karere ka Musanze, byangiza ibintu byinshi ndetse bihungabanya n'umutekano w'abaturage. Mukuru yavuze ko u Rwanda nta nkunga iyo yose rutera inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse ko rwari rufite uburenganzira bwo kurasa kuri RDC nyuma y'ibyo bisasu byavuye ku butaka bwayo bikagwa mu Rwanda. Gusa yemeza ko rwahisemo gufatanya n'ibihugu byo mu karere mu gushaka umutekano urambye. Abajijwe icyo u Rwanda ruzakora igihe iyi ntambara yo muri RDC yaba igize ingaruka ku mutekano warwo, Mukuru yagize ati intambara itatwegera, umutekano ni wose ku butaka bw'u Rwanda, umupaka urarinzwe nta kibazo gihari. Bibaye ngombwa ko u Rwanda rugomba kugira icyo rukora cyakorwa kuko ruhora rwiteguye, ariko nk'uko nabivuze nubwo hari ibisasu byarashwe mu Rwanda nta mpamvu y'uko rwasubiza rurasa. Hari uburyo ibintu byakemuka bikanyura mu biganiro, ibibazo bigakemurwa. Ntabwo rirarenga ku buryo wavuga ko u Rwanda rugomba kwinjira mu mirwano. Icyo nakwizeza abanyarwanda nuko umutekano ari wose urarinzwe kandi n'inkiko z'u Rwanda zirarinzwe uko bikwiye. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC bwanzuye ko umutwe wa M23 ugomba gufatwa nk'umutwe w'iterabwoba ndetse ugahita wirukanwa mu biganiro bya Nairobi bihuza iyi leta n'imitwe yitwaje intwaro. Ni mu byemezo byafashwe n'inama nkuru y'umutekano iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'abandi bayobozi mu ngabo za RDC. Muri myanzuro kandi harimo ko sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwanda yahagaritswe gukorera ku butaka bwa RDC nyuma y'uko iyi nama yemeje ko hari ubufasha u Rwanda rurimo guha abarwanyi ba M23. Asoma iyi myanzuro, umuvugizi wa leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo Patrick Muyaya Akatemke avuga ko bagendeye ku bimenyetso n'ubuhamya bw'abaturage bemeza ko M23 ifashwa n'ingabo z'u Rwanda. Ati ibi bikoresho bya gisirikare byabonetse n'amashusho yafashwe n'ingabo zacu ndetse n'ubuhamya bwakusanyirijwe mu baturage bacu byerekana bihagije ko M23 ishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Yakomeje avuga ko mu myanzuro yafashwe n'inama nkuru y'umutekano harimo ko bashinja u Rwanda kubangamira umugambi w'amahoro wa leta n'imitwe yitwaje intwaro uvanywemo M23. Iyi nama kandi yanemeje ko hahamagazwa ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo amenyeshwe ibyo guverinoma ya Congo itumvikanaho n'u Rwanda. Kuwa mbere ingabo z'u Rwanda RDF zashinje ingabo za Congo kuba zararashe ibisasu ku butaka bw'u Rwanda bigakomeretsa abaturage. Ni mu gihe kandi u Rwanda ruhakana ibyo ruregwa n'ingabo za Congo zirushinza gutera inkunga inyeshyamba za M23. Mu mirwano ikomeye imaze icyumweru ihanganisha ingabo za Congo hamwe n'inyeshyamba za M23 yatumye abaturage barenga ibihumbi 80 bahunga agace ka Rutsuru na Nyiragongo. Abarwanyi ba M23 bakaba barafashe ikigo cya gisirikare cya Arumanga
ngahe nguko rero ibyo muri Congo bikaba bikomeje kurushaho kuba bibi cyane. Reka tukomereze mu yandi makuru. Abantu harejo ku munsi wa kane ni mu gihe igihugu ciwe kiriko kiragandarira abana b'impinja 11 bishwe n'umuriro mu bitaro utewe n'insinga z'umuyaga nkuba. Iryo sanganya ryabaye ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu mu gisagara ca Tivaouane mu burengero bw'ico gihugu. Ni rumwe mu mfu zibera mu bitaro zigaragazwa no kwanjanjwa kw'ibitaro mu gihugu. Ibiro vya perezida vyatangaje ku muhingamo w'ejo ku munsi wa kane ko umushikiranganji yahahora agiye gusubirirwa na Marie Temese Ngome Ndiaye yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo ca leta kijejwe amagara y'abantu. Ivyo biro vyavuze ko perezida Macky Sall agiye gucira urugendo rwiwe arimwo mu mahanga hagati asubire muri Senegal ahategekanya kuzogendera ivyo bitaro ku munsi wa gatandatu. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nawe yavuze ko ibyabaye muri Senegal birenze uko umuntu yo kwiyumvira. Kuri Afrika kandi akanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano ejo kuwa kane karagumije ko ibihano ku kutagura ibigwanisho hamwe n'ibindi byafatiwe Sudani y'ubumanuko kubw'umutekano muke ukirangwa muri ico gihugu. Ibihano byongerejwe ikindi kiringo gushika mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uza wa 2023 byemejwe n'ibihugu 10 kuri 15 harimwo na Gabon, Kenya, Ubuhindi, Uburusiya, ariko Ubushinwa bwahisemwo kwifata ntaco bivuze ko mu ntango z'uku kwezi umugwi w'intumwa za ONU zasabye ko ivyo bihano bigumaho kubwo kutubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara. Leta nayo ica ifatirwa ibihano byo kutagura ibiduga by'intambara kubwo kutubahiriza ayo masezerano nyene. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko muri Sudani y'umanuko ibigwanisho bitarakugwa mu minwe y'abarwanyi kandi bataranashigwa mu gisirikare ca leta. Azotanga amakuru ashobora gutuma hafatwa abanyakenya babiri barondegwa ku byaha byo kudandaza ibiyayuramutwe hamwe n'ibiva ku bikoko byo mu ishamba. Ibigo bijejwe umutekano muri Kenya biriko birarondera abo bagabo babiri bazwi ku mazina ya Badru Abdul Aziz Saleh hamwe na Abdi Hussein Ahmed. Urongoye ikigo gikora amatoza muri Kenya George Kinoti yavuze ko abo banyakenya babiri bagirizwa urwo rudandazwa rw'agaciro kangana amamiliyoni y'amadolari. Kinoti avuga ko bagize uruhara mu kunyuruza, gutanga no kwinjiza muri Leta Zunze za Amerika amatoni angana 190 y'amahembe y'inzovu bayakuye mu bihugu bitandukanye bya Afrika birimwo na Kenya. Barakuye kandi muri Kenya urumogi rwo mu bwoko bwa heroine rungana n'ikiro kimwe bagwinjiza muri Leta Zunze za Amerika nk'uko abivuga. Mu kwezi kw'indwi 2020 uwundi munyakenya akekwa ko urwo rudandazwa Abubakar Masuri yarafashwe arungikwa muri